nitwa Nibitanga Furgence, nkaba nsanzwe ari jewe nserukira abaskuti b'aba Protestants mu rwego rwa scoutisme hano mu Burundi. Umuhari w'abaskuti ntugira idini yegukira kubera n'umuhari ukoranya urwaruka gose, kwa intumbero Baden Power yarafise kwari guhuza urwaruka gose go kwisi atitaye ku madini, ku moko, ku ntara. Gusa wewe ko nawe yari umuntu yemera yavuga ati umuntu wese ategerezwa kuba afise ukwemera kw'Imana. Hanyuma ngiriye ko narabibutsa nuko Baden Power bwiwe nyene atari mu katolika yari mu anglikani. Hanyuma twebwe mu ba Protestant n'umunsi mukuru dufata ubwa mbere uko ari umunsi mukuru w'abaskuti utegurwa n'ishirahamwe ry'abaskuti, turawuhimbaza ko ibintu byose bitangurwa no gusenga, twakagira ikorane cacu cyo gusenga nkuko mwabibonye twabikoze. Hanyuma duhejeje ivyo tuja hamwe tukakora ibindi bikorwa bitandukanye. Hama ngumye mu bijanye no kwemera nk'aba Protestant nta kintu na kimwe nk'abaskuti uza kwicira ukwemera kwacu nk'aba Protestant canke nk'abakiza, ahubwo umuhari w'abaskuti uza gukomeza ku kwemera kwacu na cane kuri twebwe urwaruka ko utwigisha kubana hamwe no kubahana mu budasa bwacu, haba mu bwoko, haba mu madini, haba mu vyiyumviro bitandukanye. N'umuhari w'urwaruka si umuhari ushingiye ku idini. Kuri uno munsi ni umunsi utwibutsa neza ico turi twebwe nk'abaskuti, utwibutsa cane amategeko agenga umuhari w'abaskuti, nuko itegeko twe tubwira ko ni rimwe ni gufasha mugenzi wawe akwegereye. Ubutumwa noha urwaruka cane nubwo gufasha umwe wese aho akwegereye, hanyuma mugenzi wawe ufashe mugenzi wawe niho uri kurakora uri kurarangura ico wiyemeje igihe wagira indagano zawe mu muhari w'abaskuti. Rero uko itegeko ritubwira ni servir, umuntu wese atange service kumwegereye aho ashobora kugeza. Nta butumwa bwihariye butandukanye n'ubwo umuhari w'abaskuti usanzwe wigisha. Twebwe ibyo gushirana ku muhari w'abaskuti ni ikintu twamirira kure cyane, ahubwo duhanura yuko umwe wese afasha mugenzi we, umwe wese akunda mugenzi we, naho mutoba muhuje ivyiyumviro canke ubwoko canke idini. Urwaruka rero butumwa nobaha nuko umwe wese ububonye umubona nkuko ari umuntu, ari umurundi, kandi ategereye yuko wewe hari ico ushoboye kumufasha atari kumugwanya.